rugamba dutegerezwa kurutsinda vyanka vyakunda kuko dufise vyinshi biduhuza, eka mbere tukaba dusangiye n'akahise kamwe, dusangizwa n'umugambi w'amahoro twiyemereje dufashijwe n'akarere k'ibiyaga binini. Tubwirizwa kurutsinda kuko uruvyaro rwacu niho ruzeye uburaro n'uburamuko. Ubutumwa ku Barundi muri kino kiringo c'imisi mikuru yo gusozera umwaka w'ibihumbi 2017 ushira umwaka mushasha w'ibihumbi 2018. Barundikazi, nshuti z'Uburundi, mu gihe twimirije gutangura umwaka mushasha w'ibihumbi 2018, turi n'iteka ryo kubipfuriza imisi mikuru mihire ya Noeli hamwe n'umwaka mushasha w'ibihumbi 2018. Iyi misi mikuru izibabere y'amahoro n'akanyamuneza mu banyu no mu vyanyu. Ku bari kure y'imiryango yabo biturutse ku mvo za politike n'ibindi, turifadikanije namwe mu bihe bidasanzwe murimwo. Ku babuze ababo muri bino bihe vy'amagume, twatawemwo na Petero Nkurunziza n'akagwi k'inkora bari kumwe, turabahojeje kandi tubemereye ko tuzobamiza ku muzirikanyi ibihe vyose. Barundikazi, nshuti z'Uburundi, ngiyi imyaka 3 igomba yitere, Uburundi buri mu ntureka zidasanzwe zikomoka ku mwina wa Petero Nkurunziza wo gushaka kwizinzimika ku butegetsi, abanje guhonyanga amasezerano y'Arusha hamwe n'ibwirizwa shingiro riyakomokako. Ivyo vyatumye ubutegetsi bwiwe bukoresha inguvu z'umurengera mu gutuza abagiye mu myiyerekano yo kwiyamiriza iryo honyangwa ry'amategeko, gushikaho Abarundi sinzi batabwa muri yompi, barakubagugwa, baricwa ku rugero ndengerabutungane, bamwe batabwa mu tuzu twa sugumwe, abandi nabo batabwa mu binogo rusangi hamwe n'inzuzi. Ntawo kwibagira amaradiyo n'ibimenyeshamakuru vyaturiwe, imibano mu bonse rimwe iratituka, hamwe n'ubutunzi bw'igihugu bwazingamitswe kandi bwari busanzwe bugoyagoya. Uno musi Abarundi ntibagirayo bacira nayo bamira, barajumaraniwe, agahinda ni kose kuko inzego za leta zisigaye ari yondoyondo. Ubunyonyezi mu matungo y'igihugu busigaye ari umugenzo. Vyose bikunyugwa n'ubushobozi buke bw'iyo leta nyene bwo gukingira amahoro n'umutekano vy'abanyagihugu. Abarundi n'amakungu ntaco batakoze mu gusemerera ngo Petero Nkurunziza n'akagwi kiwe bahagarike uko gutoteza no gusesa amaraso ya bene Burundi, ariko vyabaye impfagusa. Kubera ku kagagazo kiwe, kubera uguturubika abanyagihugu n'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu vyabaye ndanse, Abarundi baciye bigira inama yo kwikingira no guhangana n'intwaro y'agacinyizo ka Petero Nkurunziza n'akagwi kiwe, atakindi barota atari ukunigira mu menshi intwaro ya demokarasi hamwe no gusahuranwa itunga ry'igihugu. Vyongeye, kubera imvo za politike hamwe n'intumbero twiyemeje, twarateye akamo Abarundi bose, imisore n'inkumi, bose iyo bava bakagera, baturuka mu moko yose, uburere bwose, intara zose, amadini yose, ngo basidukane n'iyonka, bafate mu mugongo umuhari forebu. Ivyo muravyibuka. Kubijanye n'ako kamo n'ubu nta kirahinduka. Kubw'ivyo turatangarije Abarundi n'amakungu
ko igihe cyo kwiganzura ubutegetsi bwa Jyogora duhure cageze. Turazi ko muri uno mwanya ingabo za forebu zizwi ko zigizwe n'abagumije akaranga bakiri mu nzego z'ubutegetsi, abomowe n'abakinjuye ku bushake bwabo, bagumije akaranga k'inzego z'umutekano, baramijwe n'amasezerano ya Arusha n'ayo guhagarika intambara, bahagaze mu ntumbero yo guhagarika umubabaro, amarushwa hamwe n'iterabwoba vyugarije abarundi atakuvangura. Dutegerezwa kwamana ku muzirikanyi ko kugira dushike ku ntwaro ya demokarasi n'ihinduka ridakumira twipfuza, bidusaba ubwitonzi, ishaka hamwe no kwihangana no kwitanga. Ugo rugamba dutegerezwa kurutsinda vyanka vyakunda, kuko dufise vyinshi biduhuza, eka mbere tukaba dusangiye n'akahise kamwe, dusangizwa n'umugambi w'amahoro twiyemereje dufashijwe n'akarere k'ibiyaga binini. Tubwirizwa kurutsinda kuko uruvyaro rwacu niho ruzeye uburaro n'uburamuko. Uburundi bw'uno musi n'ubwejo ntibwotwihanganira na gato mu gihe tutorutsinda. Nimuze dutane n'akabando inyigisho mbi z'amacakubiri zikwiragizwa na Petero Nkurunziza n'akagwi kiwe hamwe n'isoko ryiwe, twibagire kahise kabi, ivyo vyose bidutandukana. Dutegerezwa kubungabunga ubumwe twarazwe n'abakurambere. Uburundi, igihugu catwibarutse, burakeneye inkomezi zidasanzwe zivuye ku kwitanga kwacu. Kugira bishoboke, bisaba ko twese twamiza ku muzirikanyi iragi twarazwe n'incungu z'Uburundi Rwagasore na Ndadaye. Ku bwanje, izo ncungu zaduciriye inzira y'amahoro n'iterambere itazimiza. Ahanje nararahiye kudahemuka, haba kw'iragi ry'izo ncungu no ku ntererano y'incungu za Afrika, Nyerere na Mandela n'izindi mboneza z'akarere zafashije ku bijanye n'umugambi w'amahoro y'abarundi. Dutegerezwa kubaka igihugu c'iteka n'itekane, kirangwa amahoro n'amahonda, aho umwe wese yishira akizana akarya utwo yabiriye akuya atagukebaguzwa. Dutegerezwa kubungabunga ubumwe twarazwe n'abasokuru, kuko n'itunga ridashumbushwa. Urugamba ruba rugufi, ruba rurerure, ruguma canke ruremera, ntaco bitwaye. Ico tuzi nuko imbere ari heza ku barundi bose, intsinzi irarara. Izoba ari intsinzi kuri twese, intsinzi y'abarundi bose, intsinzi y'umwizero mu vy'umutekano no gukira ubutindi, ingwara, ubukene n'akarenganyo, ariko cane cane ku kwihebura vyatsa indaro mu mitima ya benshi. Mu kurindira uwo musi w'akanyamuneza, twagomba dusaba abarundi bose, indongozi muri politike no mu migwi igwana, gushira imbere na ntaryo inyungu z'abanyagihugu, guha ikibanza c'iteka imibano myiza. Ugufashanya no gusenyera ku mugozi umwe bitegerezwa kuturanga. Ivyo ni bimwe mu bigize isoko ridakama ry'ubutunzi twarazwe na basokuru. Twagomba tubonereho kano kanya kugira tugaragariza impunzi hamwe n'abateshejwe izabo, imfungwa za politike, n'abo bose bazira ivyiyumviro vyabo bari mu babohero ari hirya no hino mu gihugu, ko twifadikanije nabo
muri bino bihe bitoroshe barimwo. Turabizi kuko twarabiciyemwo, turazi uburemere bwavyo, turazi uburemere bwako karenganyo. Bamenye neza ko tutabibagiye kandi dusangiye nabo umubabaro. Turashimiye kandi bimwe vyimbitse bamwe bo mu nzego zijejwe gucungera amahoro n'umutekano ku kugene bitanze batiziganya, rimwe na rimwe bakanabizira muri uru rugamba rwo guhabuza ingendo ya demokarasi mu gihugu cacu. Bagiye baraburira abatari bake, bongera babahungisha mu mutekano ntangere, bongera kandi bahishurira abarundi n'amakungu ibinyegezwa vy'amabi akorerwa mu butegetsi, kandi bakabigira mu ibanga ntangere. Turakeje kandi ukwitanga kw'amashirahamwe y'abakenyezi, ugwaruka hamwe n'abaharanira iyubahirizwa ry'agateka ka zina muntu ku kugene babaye hafi abahahamuwe n'intwaro nsesamaraso ya Petero Nkurunziza. Abagandaguwe bazira guharanira amahoro na demokarasi mu Burundi tuzokwama tubibuka ibihe bidahera. Amaraso yabo yasesetse ku bw'igihugu azokwama ari icifuzo, azokwama ari icibutso kidahanagurika. Azokwama ari isoko ry'ubuhizi ku Barundi bubu no muri kazoza. Mu gusozera twashaka dushimire bimwe bivuye ku mutima ishirahamwe mpuzamakungu ONU, ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika, ry'ubumwe bwa Burayi, ishirahamwe ry'ibihugu vyo muri vya Afrika y'ubuseruko EAC, hamwe n'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike ku mpanuro zubaka batigeze bahengeshanya guha Abarundi kugira Uburundi bwogorore. Turabashimiye kandi ko bemeye kudufata mu mugongo no guherekeza Abarundi mu rugamba rw'iteka rwo gutsimbataza amahoro n'umutekano. Ivyo bikaba ari shingiro ry'intwaro igendera ku mategeko Abarundi bose banyotewe. Noheli nziza n'umwaka mushasha muhire w'ibihumbi 2018 uze ubabere Abarundi bose umwaka w'intsinzi. Imana ihezagire Uburundi n'Abarundi. Murakoze.